ubusingibariza yo nasanzuba igabosema yo oya sinzongera yo kukubabaza umutima yo negera ngufumatire ndakwizoreze yo this love is ngira crazy yo ngurikira naziyunjanye yo ubanza nararose sinabimenye yo muri jya myaka ya kera akirimba bimpa amatwi ntuzi ko oya ntagigenikira cyane yarakiva hanze rero ntuzi ko bimpa amatwi yaciye agenda kwibera hanze amara y'imyaka myinshi agarutse rero rero naramuhereye mu manager hari indirimbo nyinshi cyane ziri mu wakawaka bazivyumviriza baravyumva wakawaka rero mu ndirimbo ziyo rero naraheza nategura igiteramo ibubanza ntegura igiteramo ibubanza charimo Lolilo kirimo n'abasamandana ikibazo nagize kuri Lolilo n'umuntu umwe muri ico gihe niwe muntu ngaha mu Burundi bashobora gusanga ari kuri afishe zitatu ku munsi umwe ugasanga afishe imwe ni Igitega ni niyo mu Rumonge yindi ugaca usanga niyo muri ariko kumbe umujama nabona umuntu atabona wo murabira ku mafilme oya je nabonye amafilme wabonye amafilme ucibona ko atabona nkabona ntari karabuja nga ndabe ngapembeni bose amba amafilme kandi babona nabahibiye oya biratandukanye urakubita ingohe nkabibona urumva urumva uyi nawe yambaye amafilme kandi aguma ari stable nico gituma ndamubajije uko onye NP hajya urambona ngahe imbere yawe bon ivyo ni vya biri nyine bavuga ati uburambe mu kazi cyo nibaza ko ari kibazo ari kumubaza mu ntango agitangura ikiganiro kubera ko ikiganiro urabona ko tukirembeje rero nibaza yuko nta kirapfa umva zivuga gusa mugabo nuko turiko turatwenga nka jewe numva emotion birababaje cyane wewe ubwiyo ntibimubaza ntaco bimutwaye kuko yabivukanye arabibamwo kandi hama muvukana muri bantu turimvura bo turabana munani yes ni wowe nyine waje ufise ugena no umuga wereka sije hariho nabandi muvukana nyene yego none byagenze gute nyine barabivukana shacha n'uburozi na yatangwa bavuga ngo murutasi mava mwaza ko baturoze mava mwaza ko baturoze oya besi baravyibaza ariko je siko navyibaza kandi sivyo mu muryango w'iwanyu mwese uko muvukana mwese umunani ni batatu yes abandi batatu mugabo barabona bari batanu ngo kugira ngo umuntu avuga ko hari gihe bivanyene ku hagati y'umupapa n'umumama nyene uko nyene hari n'abafise nk'akantu ikibazo bakidagutera malformation yego ugasanga nyene uwo mupapa no shobora kuba afise intuze ingorane ituma ashobora kubyara abana nk'abana bafise ikibazo kanaka nyene yego ubundi bwo rero je kuvuga ngo barandoze ngo ni mituraze ko abantu benshi bayivuga ariko jewe ngira ngo nopera no naraciye mu ishure sinzi none mugabo urizera ko hazogera umunsi ukavumba ukakira niwe gukira ntabona igicizere rero ibintu byo gukira tarara gitari canje tata So, ladies and gentlemen, murameze neza murakomeye meze fresh sana. Jewe ntare Jesus Carmelo ngaha anye natumiye abastare banje babiri ngaha anye mfise Akes Dan ndafise n'uwundi ngaha anye umuririmbyi nawe nyene muramubona ku gitari asanzwe ari umuntu atavyorosha kandi ndumva asanzwe ari n'umufana wa Lolilo ku indirimbo ariko aravuza gitari tarara tarara yebo bandanya kuze so agezani ujavana likubarisha kwa gitari anabijua sana yego abo namanzari ke gato tumanzire tuyaki so mumeze neza sana kabisa bro unanikubarisha ku gitari oh merci so ujya igiswahili uracumva fresh
pole pole aracumba rega ara barundi rega range bantu usanga imeze neza sana so Akes Dan urameze neza jewe ubibona gute kwanza waka waka si kawaida wera waka utangurira hasi waka ikirato kizimvye cyane iyo ni pantaloni ni bigora kunya ubibona gute wewe bigora kunya Akes Dan iyo ushatse kuri toilette ogenda gute urinda gufungura byose ubwe ngo barayindemanye oya ni bigora kunya so Akes Dan yaberewe sana yambaye ibintu vyera sana n'umuntu kandi musanze muzi mu bintu vya waka waka araka sana Akes Dan unapendeza zamuvuga ibindi bintu napendeza ibyo ntibiba bikenewe ko umuntu nakubivuga barabizi oya habe tubibabwire kuko ari abantu bamwe batazi umuntu yambara gute so no ngaha ku ruhande rw'iwawe araberewe sana bro ndakubaze witwa gute akazina ka merci beaucoup kwanza bwa mbere banitsa n'intunze Pierre nakuze ni NP Pierre Nkurikiye bisigura umuvugizi w'igipolisi NP bisigura Pierre n'intunze Pierre n'intunze uvuka hehe je mvuka muri province ya Rutana yes yego province ya Rutana ariko ngaha anyo no musi twagusanze mu gisagara ca Bujumbura aho waje urondera umuririmbyi Akes province ya Rutana iwabo n'umugore wanje hajya nawe umugore wawe asanzwe avuka mu Rutana Sauda Sauda avuka mu Rutana yego si yego ari avuka barozi benshi cyane kazi kawe urisubira mu iryo jambo usubiriramo muri besere n'akazi kawe abamoso turabazi so NP yes watanguye umwuga wawe wo kuririmba ryari je novuga ishuri oya mureke yishure wenyene kuko ni yawukuriyemwo yawisanzemo oya mureke biri mu maraso musanze nabisanzemo zo nakubwiye kuri gutatu yego wavutse ukunda kuririmba wowe usanzwe ufise indirimbo zawe umaze gusohora canke zagumye mu mutwe wawe nturazishira ahagaragara indirimbo zikeye ndazifise zasohotse ariko kubera ko studio yari yazikoze yazikoze uko ntashaka yazikoze uko ntashaka bitabereye ntiwarishe bituma mbona ko ntonadishira so ndumva izo ndirimbo zakozwe mu buryo udashaka wowe wazikoreye muri studio iyihe hoho bwari ubufasha cyane yego ari ubufasha nazikoreye Gitega muri studio yitwa Nice Production bacha bagukorera umuziki bawujana uko udashaka ho ni ihemvo yoba yatumye muziki wawe utagenda nkuko ubishaka imvo ya mbere yatumye muziki je wagenda nkuko ntabishaka kwari kutumvikana kw'iwanje hagati muhinyanyuzi yes ntimwumvikanye ntimwahuje tumvikana kuko hari ibintu dutahurizako nkibihe nyimba atari banga reka je n'ivyo navyishuje n'umuhinyanyuzi ufite abanyanyuzi barafise problème yo kutumviriza cyane umuririmbyi ico abashaka mu ndirimbo yiwe ugasanga umuhinyanyuzi agomba ko kigenda uko umuririmbyi nawe akagomba ko kigenda uko kundi urumva rero aho ivyo birakunda gutera cyane impari ku ntuzenya ku muhinyanyuzi n'umuririmbyi sinibaza ko Pierre uba warashwanye n'umuhinyanyuzi canke muri ubwo buryo nyene vyagiye oya ntitwashwanye ahubwo jewe yarabuje beat nyene cyo turakora ubwo ati iyi beat vraiment ntirikiragenda neza nziza kuko n'amanota ntivyahura n'indirimbo ariko wewe bandanya akora nimba kubera ko yariko nanye nakorera amahera ariko naravuze ati indirimbo naho tuyikoze nta interne nini yene mbona mwamurisha turarisha kuko nintuze ninjiramwe ariko birabikora hama NP kuva mu ntara ya Rutana gushika ngaha mu gisagara ca Bujumbura ku muririmbyi kandi akongera akaba umuhinyanyuzi Akes Dan boba waje gukora iki ngaha muri ntuze asubiramo ikibazo mvuze ati NP kuva mu ntara ya Rutana gushika ngaha mu gisagara ca Bujumbura no kwa Akes Dan asanzwe ari umuririmbyi akongera akaba umuhinyanyuzi boba wazanywe n'iki yo kwanza bwa mbere navuye mu Rutana kwanza navuye Igitega mu Busanza Igitega ayo kwishure natanguye kuvuga Igitega nja
Bujumbura ko mu Rutana sinivyari bwamenyekana neza hama guhura kwawe na Akes hanyuma cyo narinje gukora bwa mbere bwo nuko ni objectif yanjye nuko narinje kwiga waruje kwiga yes Igitega wari kwiga wowe usanzwe wize amashure y'umuziki canke amashure nyene nk'aya abandi basanzwe biga oya Gitega niza y'abandi basanzwe biga no kuvuga ko narinje kwiga university Bujumbura ariko bica bikorana nuko nkunda umuziki cyane ngati après ya university none eske ubuzima none ntibishobora guhagarara atana kimwe ukora yes ngati fo yuko ngaragaza talent akayibona ko ndayifise hama NP ubu unye uraje ngaha mu gisagara ca Bujumbura university wayimaze Akes Dan mufitaniye he opie ntaramara university mbere niho gitangura yes yego Akes Dan mwahuye gute ushaka gufasha iki muririmbane agukorera umuziki ko tuze akora ivyo bintu bibiri Jesse nkorera abantu indirimbo cyo kibazo gisubiremo rero ugikosora ntukorera abantu umuziki jewe sindi umuhinyanyuzi wamye bivuga kuvakira mugasubira mu cyo bibazo cyawe gikosorere uvuga uti Akes Dan nuri umuhinyanyuzi ngomba rero ubinyemeze ku ngufu nuri umuhinyanyu ndaguha indirimbo Akes ndagukubita kandi Jesse urazi sinkunda ibintu by'abantu bajagara cyane tukuzi nk'umuhinyanyuzi akora umuziki na studio yiwawe turaza hayiri twoyigenda zikayika none uyu NP ushaka umufashe umuziki NP waje guhura na Akes kugira ngo agufashe iki ko twabasanze muri kumwe ushaka kuvanga amayide kuvyerekeranye n'umuziki bwa mbere bwo Akes mbaje kumushimira cyane kukitangagira bwa mbere kukitangagira atana interview uko biragoye by'umuziki biragoye vraiment kandi bisaba uburyo bwinshi ariko wowe gihe naza ngaho bwa mbere arahuye turatera inkuru yego ni naho rero uno musi ciyenza nca ndamusaba ko abikunze twokora ndogira na collabo yo nka collabo mukagira na collabo hama ibintu bikagenda neza hanyuma ibintu bikagenda neza nkaryoherwa kandi nkamenywa n'abafansi akagufasha no kumenyekana birenze none NP iyo ndirimbo mwogira na collabo yo bari indirimbo yiwawe canke yo bari indirimbo yiwiyo oya muri zo proposition twovyumvikana umva ko ari babi yes Akes Dan igisabo cyuyo onye ndibaza mwa mwabiyaze sinzi ko mushobora kutubarira nyimba mwabiyaze inbox mukabarira abakunzi biwacu mukavuga igisabo yagusavye wakimwemereye canke hari ibindi bintu wamusavye ico kibazo nibaza ko wo kibaza uwo ariko arabaza mu ntawe ariko nawe wocishura kuko umuntu ariko renda se kucishura kibazo wari kura kibazo have ndakwibaze wewe nyene kuko niwe vyega wamwemereye canke ntiharagira kuza kumbaza manza kwanzweze uwo bari kurabaza ariko hageze ndamutse mvuga Akes Dan anyishure haba hageze Dan okay ntaco nishuye baza rero ikindi kibazo bikurikira shaja abaririmvyi Dan uraziwe ko sigaye ugara sana Dan uragara sana bo baza rero ikindi kibazo kibazo niyumva ko cari kiraba wewe yuko igisabo yagusavye NP wakimufashije bon peut-être birashobora kuba ari kudatahura kwanje guke ariko nibaza ko umwuga wo bunyamakuru nawo narawuciye hari kondisiyo ufise umwuga w'ubunyamakuru ico kibazo bari kukimubaza we ariko nawe twagitumbereje iwawe ariko kubivuze uko onye ko waciye muri byinshi n'umwuga wo kumenyesha amakuru abiciyemwo NP ivyo wasavye Akes Dan yabigufashije ivyo nasavye Akes Dan canke yagushize muri parenthèse ivyo nasavye Akes Dan bon yasize mu muhango ntaravyemera neza nk'umugaragaro yakwankiye muri make oya sinovuga ko yasi bon mvuge gute mvuge ntiyo baravyemera neza ariko je sinovuga ko yasi canke akunda kanoti waje uko nyene sinovuga ko yemeye canke nani sake yo mu Rutana waje uzaye bon isake yo mu Rutana ivy'amasake rega ari ukuntu mu gukonfira umuntu rega bon ivyo sake entre deux personnes yes entre deux personnes ariko nonga anya abakunzi biwacu barashobora kuvuga NP afise impano y'umuziki mwemeze Akes Dan kugira kwemerere ivyo bintu mukubarisha mwemeze
kugira ngo ku muziki kugira kwemerera ivyo bintu arashobora kuvuga NP je sindamugerageza ndamurabe ku muziki wiwe ukuntu wowe umeze mwemeze shora kubikora ego muga ntiyemeze jewe yemeze abafana nibo babivuga ja tu Singimeze nka kera we ubuza narahirutse nafashe icyemezo cy'ubuzima ibi wamboramo amanyanga wamboramo ubu singibarizayo nasanze ubayiga bose ma oya sinzongera kukubabaza umutima nyegera nk'ufumatire ndabibareze This love is ngira crazy Urikira naziyunjanye Ubanza narose sinabimenye yo Ari dukonobe Urindaze nabikora Wakana bikananira ngo nubabare yo Gira byose byanje Egana banga ngifite Nacho nchisigarizi yo turi kumwe inanana Waminduri ubuzima Umuntu mugabashitse Niwe wenzira y'umutima wanje MP Nabari MP ni NP nakubali ndeme vraiment naho abakunzi biwacu bovuga ati baravuga ati ntawugireka kuvuga kaga kwavu kiruka NP urashoboye cyane merci beaucoup Dan vraiment umutu musaidi mufashe byose bigirwa n'Imana ariko Dan kumenga ucutangura kumbazana ubwo oya jewe numunezero urumva ndanezerewe sana no kubona umutipe afise impano nk'iyo onye NP ndakubaze je nakubajije sana nagumye mbona wambaye amafime urambona ngaho imbere yawe ingena n'umugabo gutaba hajya ntusanzwe ubona ntabyo wari babonye je nabyo nabonye wagumye wambaye amafime sine nabonye kuta nayenze ngurambona ngaha anya Mwaze Akes. Ewe. Mwaze Akes. Akes. Kumbu mujama nabona. Umuntu atabona wo murabira ku mafilme. Je nabonye amafilme. Wabonye amafilme ucibona kwa tabona. Nkabona ntari karabuja nga ndabe ngapembeni. Bose amba amafilme kandi babona. Nabahibi yake. Biratandukanye. Urakubita ingohe nkabibona urumva urakapo. Urumva uyi nawe yambaye amafilme kandi aguma ari stable. Nico gituma ndamubajije uko onye NP hajya urambona ngahe imbere yawe Bon ivyo ni vya biri nyine bavuga ati urambe mu kazi cyo nibaza ko ari kibazo ari kumubaza mu ntango agitangura ikiganiro kubera ko ikiganiro urabona ko kirembeje rero nibaza yuko nta kirapfa ni easy rero arafise nyene iyo problem yo kutabona yego afise probleme yo kutabona hama rero intumbero yanje yari inye NP yakwegereye ngo mufashe kube ibintu vyerekeranye n'umuziki mufashe mudugirize impano yiwe Akes Dan uri tayari kumufasha uwo mutipe urabona nakubwira ikintu kimwe bro uko biri kose ndamaze gukorana n'abantu batari bake ndamaze gukorana n'abantu benshi cyane haje gufasha umuririmbyi canke gukorana no muririmbyi je se nkora gukoresha iyo mvugo yo gufasha hamwe nyene nisanga navuze uko kuko hariho abantu Imana yagize ikiraro kugira ngo naka niyo agomba gushika ku rundi ruhande aza guceko we rero je se novuga ngo nukumufasha ahubwo no kumubera ikiraro kugira ngo ashobore kuva hakurya aze hakuno aciye kuri jewe kandi si kuvuga ngo nubuhizi mba nabikoranye canke nubuhinga niki ahubwo nuko Imana ibe yashimiye uko bimera gutyo kandi ihitamwe umuntu itora jewe kubera ko ibibona peut-être yuko jewe nuba mfise umutima kanaka ushobora kuresista canke ushobora gukora ico kintu urakora vyumwe rero nabaze gukorana n'abaririmbyi benshi narakoranye na basamandari benshi barabazi aho mu nyuma yahabuye agwara agira ikibazo cyo mu mutwe araba umusazi
tuza guhura haheze imyaka umengo 10 urazi yuko yarigeze gusohora indirimbo iramenyekana cyane ni je nayanditse ni je nayimukoreye indirimbo yitwa Aramara uwo mukobwa Aramara ni beautiful Aramara n'izindi nyinshi twakoze ico gihe uriko uravyumva Samandari aramenyekana nari nkiri muto mugabo ico twaje gufana Samandari nuko Lolilo akiva hanze yaraje asaba ko no mubero manager la même chose Lolilo ego muri jya myaka ya kera akirimba bimpa matwi ntuzi ko oya ntagigenikira cyane yarakiva hanze rero ntuzi ko bimpa matwi yaciye agenda kwibera hanze amara y'imyaka myinshi agarutse rero Lolilo naramuhereye manager hari indirimbo nyinshi cyane zirimo wakawaka bazuvumviriza baravyumva wakawaka Lolilo mu ndirimbo ziwe rero naraheza nategura igiteramo ibubanza ntegura igiteramo ibubanza cyarimo Lolilo kirimo n'abasamandari ikibazo nagize kuri Lolilo n'umuntu umwe muri ico gihe niwe muntu ngaha mu Burundi bashobora gusanga ari kuri afishe zitatu ku munsi umwe ugasanga afishe imwe ni igitega niyo mu Rumonge yindi ugaca usanga niyo muri Komukimbara n'umuzimu waza kwigabura gute izo concert zose ariko muri kijya gihe hari abantu bategura ibirori reka kunshira mu ijambo uruko urumva we manza umvirize umuntu yari kuravuga histoire uri umunyamakuru urareka kwanza oya nagomba manze ndakubarire kubera ayo nkuko nteguye ikirori nkavuga Akes Dan afise izina aca ngenda nkandika ko Akes Dan kandi tutabivuganye oya Lolilo suko ivyo biteramo vyose yategezwa kubijamo rero ikibazo nagize kuri Lolilo uwo munsi nuko Lolilo muri ico giteramo cibubanza yaje saa 6 abantu bataratangwa kwinjira no yashitse saa 6 afite ikindi giteramo Makamba aza kuririmba saa 6 atana abantu barashika uriko uravyumva rero abantu bacu baguma binjira babavuga bati ebana abamubonye Lolilo muri ico kibanza bari bamubonye basha kumubwira naye Lolilo ari ngaha kuko twagize ibishoboka byose asohoka abantu ntibabone yuko yasohotse acaragenda nico kiba twagize nagize kuri Lolilo Samandari niwe yari asigaye hajyanye ari man of the stage weje giteramo Lolilo nta mafaranga yasavye kuko nari manager wiwe deja arazi uko ajya amafaranga bayinjiye agaruka kandi muri vya bikorwa vyiwiwe Samandari nawe nari manager wiwe la même chose Samandari buke yaciza kunsaba amahera kangutegerezwa kuturiha ngurugo rero bari hari n'abandi baririmbyi nabo bari ko baraduga buke bari mu minwa yanje nababwira ati mukeneye ko ndabarihaye cyane mubwira Samandari ati tora amafaranga ngayo nabo bazice mushaka amafaranga ngayo ubura no bari hanga abantu bari batatu anye ngo ni buri duhe 20000 hari muri 2014 20000 umuntu oya bose batatu 20000 ati 20000 ni umukeneye abwira ati amafaranga ari make ntaco tora na Lolilo ari ngaho Samandari yari Samandari n'utwa King hamwe na Pifri abwira ati amafaranga nubwo umuntu atoye agiye kuba donc kubikira byinshi nari ngira ndi amafaranga kwa Black Artire 80000 Black Artire ni mbumuzi niwe yaragezweho ico muhinyanyuzi yakora amavideo agana muri hire Samandari akore video ya Aramara kuko yavumye ari audio ta video fish acha sawa 20000 ngira na muri 80000 nkora muri ajye ngenda muha 20000 aje gusangira ari batatu ngabo akundisiyo ki gagatsi yo ni ngorane wagira ahura nazo ico naciye ngira ico gihe naciye mvuga naciye namubwira Samandari ndibwo ko namubwira wongeye kukurutisha batonya banje niho natoye Chris na Junior ntibari bwanamenye no kuvuga neza nabinjiza muri studio bro iyo uriko bakorana n'umuririmbyi nusinzira nagatiro nturo nuzenye umushefu warabizi wo mwishumira yari yaraje nagira njya numva nishe cyane nzanumva saa 5 z'ijoro ngo gongongo bakese VP ngati sawa mwanjire ngo tusheza niri mu kuri platform saa 5 yabusi bo bajeje nyene numva ko ngeneye kuryama mugabo uwo turiko turakorana ariko afasha mu bikorwa vyanje araje we yaretse kuryama araje saa 5 z'ijoro twicaye ikintu cy'amasaha 2 je nicaye gusa nariregeye mu mutwe wanje nguma mpima gusa icavuga mvuga ati mugabo nasinziriye twicaye ikintu cy'amasaha 2 tuko turashira ko zo ndirimo tuzosora mu ndwiza zibiri sasa Chanura Chris na Junior nibazi no kuvuga bara Junior yaragifise imyaka 6 ni matarita shira muri studio
urabavugutisha bro hasigaye havugwa ni Chris na Junior Samanda na kuri yiwe bazimye Chris na Junior bakora indirimbo nyinshi zirahitinga harimo n'ijya inzingwa yavumye cyane inzingwa abandi bagahina inzingwa yagiye warashima jewe ndafite ukuntu rwose wakwana n'umuntu mbanzi ko namurusha experience mimi kwandika ndandika indirimbo avuga ati indirimbo nabona ko ugira gute yo kuri kiyo hari ikintu kanaka yo boosting muri career urumva kuko hari abantu usanga bazi kuririmba bagira ikakaririmba indirimbo ngo usanga ntashitse kubera ko content yiga ndirimbo ntijanye n'ico gihe cyanye style n'ibindi bitandukanye uravyumva rero umuririmbyi kenshi aba meze nk'umukinyi umuririmbyi ntiyibona mugabo ari nyuma yiwe nibo bamubona rero Samanda tuza gusubira guhura yarasatse batika na mutore ndamuvuze nabe ko yokira ntabwo nuko ari para amwira ibintu byinshi turabe uko usubira ku mwanya batwara kwa Lejanti nashika kwa Lejanti nkasanga abandi basatsi bagenzi biye ambwira ati ngujya kumukobwa ndamuzi ko umukobwa yasadze ariko agena avuga ubutumwa kwa Lejanti Zanumva Samanda ati ngo umukobwa namuzi ngo nawe yibuka ambwira nini numva yuko amazina yako arambwira ndayibuka unamuzi ngo nuko yameze rero Samanda yashariye mu butumwa vuga nawe nyine ubutumwa bw'ijambo ry'Imana nkacina mugira wabona rero uyo niko nawe umeze wewe nubona ko yashatse bisigura yita uwundi umusazi yita umusazi bamwe ati nawe nukumeze gusa wewe nuko yagumiyeyo mugabo wewe biragera agakira bigaturubura kandi ambya nawe nukumeze hagiye uri kurabigira natwe turakuraba nk'uko nyene urara abantu bose bari kwaramura batanga natwe tukuraba kunyene urumva ngushango sinzobisubira mugabo navyo naho nyene zahavuye bya rero warumaje ikibazo cyo kumufasha ego cyanye gukorana no cyanye kumubera igitaru visionnaire ikiraro sawa urumva urazikiru cyane rero kumubera ikiraro si bibi ariko narakuranye n'abaririmvyi benshi nibuka Bface atararirimba akiri mu Kayanza oya aji Bujumbura nawe nyene aje ati yaraje yazanywe n'umuririmbyi twa Obelix itarajyaka itarajyaka we yamuzanye wanje ati Akes umuririmbyi mufashe ngurabona nuko arambira ikorare nyinshi za Bface arafise umushatsi Bface hano ubona ko mayambaye akitoa kipivimza urumva kuva muri 2012 nari imwe aho oya Bface aho hari muri 2008 umengo no bamuzana twicaye ico Bface yagiye guhura na problem yagiye guhura nayo muhira kuko jewe nari mfise aga home studio nyene mu cumbi wanje aho narara yashitse yinjira aca muri sara aca ko ba sister ataramuke ngo na mere nta numwe yigeze aramuca ashika yinjira mu cumba direct kandi umengo siyo yasanze aca aragaruka aca zare kubaza bamwe yaca ko muri sara uri kurumva ni Bface Bface fisi mu sister mukuru muhira afisa ha bla bla nawe yari yamurindiri yaramusomeye ngira ngo aho hantu Bface yarahakuyeneye urumva bice bitangwa no kuzabira ngira yaraharirimbye no kwaririmba indirimbo nyinshi twanamukoreye Bface urumva kandi nizo zagiye ziranamuboostinga zaramufashije cyane muri career yiwe urumva zamubereye fondation base zamubare base nizo urumva zagiye ziraboostinga zimushikana n'ahandi urumva amu bantu bazi n'umuhinga hariho nk'ijya ntuhinga akunda gutwenga yayita nije apana wayitanguri wanje nije nayikreye iyo nwengo na Samanda yarayikoresha mugabo yagira mu ndirimbo urumva na Bface hari ukuntu nyene hari n'ikindi kintu Bface aguna gukoresha yagikwe na unique experience nawe nyana kuri jewe agira rap na agacagira agacagira raga akavanga rap na rap bijya byose na experience nagena ndamwereka muri studio kana kajyoyegwa cyane kandi namushimira kuko nawe nyene ariko kunesa hano hose agira avuga vraiment Akes bubaho barafashije byinshi urumva rero gukorana n'abaririmbyi ibintu bisaba ibintu byinshi kwiyangana ibintu byinshi kandi ubu naho nitukiri muri ya myaka ya kera turashoboye gukorana n'ivyo mugabo hari ivyo dutegerezwa kubanza guhuriza ko urumva kuko ico gihe benshi barakora umuziki ntibakora nka business ariko right now umuziki urashoboye gutuma ubonana n'umukuru w'igihugu ndakwibire nibanga yuko abaririmbyi bahora bakundwa kurusha memo abakuru b'ibihugu none kesi ubona nk'uyu unye NP nike kintu ubona ko mwomanza mukayaga kugira ngo mugihurizeko igiki ikintu mwoyaga kugira muhurizeko kugira ubashe kumufasha oya bon urumva bivana nawe na navuga yuko na situation z'ubuzima bwiwe
uko yibona bivana na donc muca make n'ubuzima bw'ukuntu bwifashe en general kubera ko hari ibintu ushobora kumubwira ati ibi nibi tegezwa kwanza kubanza kumenya by'uburyo by'akanoti oya uno ugiye kuvuga ngo ngubwira ubere gitaro umuntu uza kandi kumurisha inoti no uri kuramufasha no mpamvu igihe namubajije ati muri studio wararishe hari igitega avuga ati nararishe mu byari bisha cyane umva yuko habwo muri studio ntibari bari ko baramufasha bari ko bafashishira hamwe oya we yarabafashije nabo baramufasha rero bategezwa kumwumviriza ivyo we yaba ashaka ko je nubwo nongena muri studio ukamvugiriza biti sindayikora utegerezwa kuyisubiramo ukagira uko numva nabishaka no kwereka ama message ya iBreezy namwandikirije no mutaga sawe nibadilishe ibi bitu vipi ibi bintu bimpindure muri zindi mu gasora zibiri azatanguriye muri waka muri nyanyuzi zitwa Jogos kandi X-ray nawe nyine ariko aragerageza kuraba ukuntu yotegura video izo ndirimbo rero mu ncamake nuko niko bimeze iyo rero tugiye gukorana n'umuntu njewe mburitiro kumusumbya ndara amajoro kumusumbya nemera nkoga ibitutsi byinshi kuko hajye umuririmbyi ukiri kuraza abantu birabagora kuvuga ngo bakwakire mu mitima yabo hajya guha ikibanza umuntu mu mutima wawe si ikintu bisanzwe niyo mpamvu turi ko turahisha abakobwa kumufana oya uriko aguma yanga kubera guha ikibanza umuntu mu mutima wiwawe ni ikintu kigoye cyane gose kuko umaze kumuha ikibanza biragoye yuko ukimukuramo anakivuye mu ico kibanza acikuyemo wenyene birakubabaza ati wayi n'abasto iyo muhevye arababara sana ariko nawe uri umuhungu urababara abahungu rero mufise imikino mibi niyo problem nawe uri umuhungu ugenda kubwira umukobwa ati nagukunda utamukunda we akakwakira mu mutima wiwe we bizokorohera guhebana nawe Akes Dan aho nyene mfise akabazo kavuguka nk'iyo manager wawe agiye kugusabira ko mukorana n'uwundi muririmbyi harabaho ibiyago bayaga nawe kuvyerekeranye n'uwo muziki mugomba gukorana kuri uyu unye ntumva nawe ko baho ibiyago Peter Pierre Murikiye yatekereje rigitari ya madarareka kugivuga so kuri wewe je niko navuga n'inyoni ziratekereza zikumvira cyane nibicu bica bireka kwanza kugenda kubera ufise n'amajambo menshi yo kwiyemera nije oya siyo kwiyemera mvuga ukuri mvuga ibintu vyumvikana vya vrai none we ntakubwiye X-ray gari yansanze je ndiko nasinziye me kubera we waza ati ibikorwa vya Akes nije biri mu minwe yawe yareme arareka gusinzira kubera ikatagiye kuvyikora akaze kumvyura kubera nk'akajambo rero kanyuma ko kumubarira umutipe ngaha anye yaja kugana agusaba ibintu akajambo wo mubarira nako kumuhumuriza basi canke ko kumuca intege naka oya n'umuririmbyi mwiza umuririmbyi mwiza rero ari kumwe n'umugenzi wewe ngaha urumva NP mugenzi wawe wavuze yitwa Ernest numumizisi yego undi mwaje muri batatu undi nawe ayo ndi yitwa Antoine yes nawe ni umumizisi nawe ni umumizisi sasa aba bantu byari ibintu bintangaza kuri iyo bafashe gitara canke bafashe piano okay reka tuvuga en general iyo wafashe ikintu cyose instrument musical gifise ico gisanzwe gikora muri muziki usigara uratangara urumva rero aba ni batatu turi kumwe nabo ngaha bose bafise kijye kibazo nyene cyo kutabona nanda kubate mwashitse baragenda ne bashitse gute kibazo kimba abatipe baragenda mon cher yani abatipe ukiyumira kuruwaje buka bakaburimbo ramaki nta kubona urumva kuri WhatsApp akakwandikira akakwishura urumva ko audio raki nubuhinga rero bwabo Imana ifise ukuntu yabatunganije nabonye rero nakumvuga ni iyo bafashe gitara uratangara nkaca ndabe saba bonyene gusa tugaruka kuri Bosco nande na Vishu Love nabonyene bari bafise iki kibazo nyene nabonyene nuko rero nkaca ngaruka nibaza mbega abantu bafise iki kibazo cyo kutabona kuki mukunda cyane kuyisanga mu bintu vya muziki
bo gityo ndabona kwifanga mu za muziki muja nko muri serie ku buryo usanga mufite experience rero bo kwifanga mu za muziki hari igihe umuntu aba yavutse nyine abikunda ariko mu myitozo zivuga zibikunda oya si bose hari abatabizi cyane abatabizi si bose oya canke mubijamo kugira ngo mwiyorohereze muzi kuroroshe oya muziki ni woroshe yabo kugira ngo tuyorohereze no kugira ngo bwa mbere tudevelope talent sivyo hanyuma bwa kabiri nirungu rihere hari ishure ry'Igitega ugire n'icyo kumariye kwanza hari ishure ry'Igitega risanzwe ryigamwo impumyi sivyo abagenda no n'ibiragi biraja abagenda no utumva no kutabona sawa rero nakubanze muze ishure nawo nyine yaje hariya muri iryo shure go Igitega twumvire ko ari iryo shure riramura irenze kuduza dotala usanzwe wari ufite tara ishure prima yagufasha ariko ubu sinzi ukuntu bimeze mu bijyanye n'umuziki ndabibuka kera ibijyanye n'umuziki wa hariya nyene kuko ntavyishyura cyo byamufashije ariko bivana ufise tara kuko n'abatabona si bose bavuza si bose bashobora kuvuza gitari si bose bashobora kuririmba yani nguko abantu hama reka mu mwanya manze ndamubaza yego sivyo hama ndakubaza muri carrière ya musique sivyo muri carrière yo kuririmba kuko umwe wese abafise aho yibona nkaje nibona uko nzoba umugwiza tunga mu mamiliyardi y'amadolari apana mu muziki je mvuga ati nzoba gusa umugwiza tunga niyo ntumbero yanje nawe muri carrière yiwawe wibona he carrière yiwanje carrière yiwanje shaka kuba umuntu bafata ingingo mu gihugu yes umukuru w'igihugu nabenda kimwe yes umukuru w'igihugu murafata ingingo ni kuko mvuze ngo shaka kuba umukuru w'igihugu hamba ni nshobora kuba nk'umushinga amateka cyangwa ikigara cya umukuru w'igihugu nagushaka ibyo nta muntu yoreka kubishaka okay twebwe turafite impumyi ubumuga ugendana ubumuga bwo kutabona sivyo nawe mugare wese ubumuga baramuronze gumba hari umuntu twigeze kuba turiko turaharira mu DJ ati hajya ugendana ubumuga bwo kutabona hajya mu maso ameze ico kimwe munga ku kuboko ntacabona nta na kimwe sivyo wowe ubone kuvuga ari ikintu pire nyene ari utabona nyene byumvikana byose bishitse kuvuga nta kintu na kimwe ubona nta mwijima ubona nta muco ubona na nakimwe ubona umwijima nawo ntacyo ubona ibintu vyirabura mu maso cyangwa ubona bisigura ko abona ahubwo aragwaye bamuvuye yokira none urinzi ubona umwijima none ubona umwijima oya ariko umwijima ni ikintu afite ikintu gikomeye cyirabura niki gihinduka urumva wo kubaza ati inyoni zimeze gute we ntazo oya umva uri bo muri wa mwijima uzimenya gute Gumva zivuga gusa mugabo nuko turiko turatwenga nka jewe numva emotion birababaje cyane wewe ubwiyo ntibimubaza ntaco bimutwaye kuko yabivukanye arabibamwo kandi hama muvukana muri bantu turimbura bo turabana munani yes ni wowe nyine waje ufise ugenana ubumuga wereka sije hariho nabandi muvukana nyene yego none byagenze gute byagene barabivukanye shacha n'uburozi na yatangwa avuga ngo mu rutasi mava mwaza ko baturotse mava mwaza ko baturotse oya besi baravyibaza ko je siko navyibaza kandi sivyo mu muryango w'iwanyu ni mwese uko muvukana mwese umunani ni batatu yes abandi batatu mugabo barabona abandi batanu ngo kugira ngo umuntu avuga ko hari igihe bivanyene ku hagati y'umupapa n'umumama nyene hari n'abafise nk'akantu ikibazo bakita gute malformation yego ugasanga nyene uwo mupapa niwe ashobora kuba afise ingorane ituma ashobora kubyara abana
aho nk'abana bafise ikibazo kanaka nyene yego ubundi bwo rero je kuvuga ngo barandoze ngo ni mituraze ko abantu benshi byo bayivuga ariko jewe ubu ngira ngo nukubera no bana naraciye mu ishure sinzi none mugabo urizera ko hazogera umunsi ukavumba ukakira niwe gukira ntabwo iby'ikizere rero jewe ibintu byo gukira simbeshera imbere ya kamera ntabyo wizeye nk'ubu vyoshika hakaza umuntu avuga ati jewe NP abantu badukurikirana attention hari abantu bafise inoti hariho umuntu nubwo uvuga ati NP nta mutwe afise ngoma ko ngena bamukorera uwundi mutwe bamushirireko bo bishobora sivyo abari ngaha mu gihugu n'abatari ngaha mu gihugu nk'ubu hoze umuntu avuga ati ngira ndamuvuze kandi nzoruhuka abona nzoruhuka NP abona wewe ukora ivy'iwawe Imana nayo ikakikora ivyayo no kuvuga urashobora kuba ufise objectif mugabo ugasanga hari nk'Imana yavuze ati wewe uzobaho gutyo nyene mugabo nzoguha ibikubeshaho ubeho mu buzima bwiza nacizero ufise nacizero kuri we cyaraheze so uravyifuza basi hari umuririmbyi yitwa Steve Wonder uramuzi musa tutahura sawa turatahurana Steve Wonder uramuzi nawe nyene agenana ubumuga bwo kutabona uramuzi niwe yigeze kuvuga mu kiganiro ati ico nama nsaba Imana izime ubushobozi bwo kubona n'amasegondi basatana mbona umugore wanje mbona abana banje cepfa ucupfa ikintu nk'iki kivyimviro nk'ivyo ntabyo vyise bisanzwe reka haje umuntu wese yimvira ukwiye kandi icyo cyari cyimviro cyo kandi cyari cyiza nezi no kikwanje ariko none nimba nahita bimugeneye bice bigenda gute Imana arumva ko Imana ikora ku masantima mugabo niba yari bimubwiye washaka je na jewe ni ibishatse je ndazi ko nobona ego uravyifuza ariko muri jewe cyo numva no bisaba nk'ubu duhuye n'Imana cyo no bisaba ubona oya je afete ni je wanje ni naco nabwiye abandi ese no bisaba kubona nk'uyu mwanya oya no bisaba ubwenge sivyo ubwenge n'ubwitonzi no kuvuga ubwenge iyo uvize ubwenge munami ushaka umeze gute cyishura ubwenge abantu benshi uko biri kose barakuba hafi baragutangarira kubera ufise ka kandi kantu ufise ushoboye ufise imyaka ingana c'est 24 yarabirambiyemo mugabo nimba warigeze kubona urana nka kujya kwa Sami hajya nta mahoro afise Sami Kipofu umutipe yahumye ariko asanzwe yarabona arahuma niga nta mahoro afise ariko nawe nyene bisaba experience bon okay reka rero tuve muri ivyo byari by'ubuzima tubivemwe ivyo onye reka tugaruke mu vya carrière yiwe naco wewe uraba invité mugabo naco naje nashobora kubaza ikibazo sivyo yo je nta nakimwe nta kibazo ushobora kubaza no njeo jena arabise no buri kibazo mbaza jere ngoma kugaruka cyane kuri muri carrière yiwe ya muziki nivyo juste ivyo bavuze je navyumvise kandi vyankoze ku mutima kamwe kandi ikintu ndakwemereye kugira no mwanya nuko tugiye gukora na audio icara na staff yanje bivugana dukorane audio binashobotse tuzonayikorera na video ikindi kintu zogerageza nicakunda sawa nikitakunda uzontahura zogerageza kurondera umumanager wa Vishulo uvugane turabe uko hari ikintu peut-être ashoboye gukorera nimba bizokunda kubera ko n'umuryango nabantu novuga yuko nta kabi kabo kandi n'abantu batahura Vishulo na manager wa wiwe kiretse ko muziki muri kino gihe bamaze kujamo cyane muri business twayibona mugabo bivanye peut-être n'ukuntu je naho tuzoza turabonana cyangwa ukuntu tuzoza turayaga nzomwegera numve yuko ashoboye kwemera yuko mukorana indirimbo nande na Vishulo nibitakunda uzuntahura nivyakunda naho nyine tudushimira Imana sivyo
ariko nibitakunda ntibizoba bivuye kuri jewe nzoba nagerageje kuko nshoboye hama nimwakorana peut-être izo ndirimbo zibiri hariho level kanaka wewe zizogushikanako hama iyo level zizogushikanako ikazoca iba base yo gushika ku zindi level peut-être wokwifuza gusa umuziki wo mu mpoti bisaba gukora bisaba gutuma umwana sinagushine uririmba neza urabizi c'est bon ariko umuziki wo unye vraiment uragoye hama rero reka tumusubize canke ucaje bazo cyakubona Ati musubiza ndaza kubaza. Natumusubize ibibazo rero ntari. Akajambo ka mbere kwanza kwa NP. Ngoma ndakubaza akabazo. Yes. Arahejije. Ngoma ndakubarira. Kambere uko ari wabajije nibi. Kubera mwaye mwaciriye mwe ubumusubije ijambo have mbandaririza hanyene mvuge karakambere. NP. Ivyo warus yasinigera nsinda. NP. Ivyo warushaka kwa Akes uravyemerewe. Ariko ntiwigeze ugaragaza umunezero wawe ukuntu wemerewe gukorerwa indirimbo ya audio bishobotse na video izogende neza. Ivyo ndibaza ni biri mu bintu bimwe we wari ushaka gukorana na Akes cyane. Umunezero wawe uri hehe? Umunezero wanje aho uri nkuko namera bivuga mu ntama. Akes ni umuntu uvuga yitaho abantu akunda abantu uvuga kuba rero anyemereye collab nuvuga ko ndamushimiye cyane uretse rero no kuri iyo collab ahubwo niyo yabona hari ikindi kintu yashobora kumufasha nawe nyene nabwiye ko yabishobotse yobandanya afasha tugenda neza muri makuru amukengurukira cyane mukengurukira rwose mugura akengurukira Imana Imana yobereka shobora kuba yari ibiza akandi kabazo kuri Akes Dani Akes ko Imana yicuza Imana ntirogereza Imana yicuza gute Imana ntigera yicuza oh ya Imana ntigera Imana nawe irarogereza kubona yarakoze Imana akandi urasoma Bible wewe Imana ibibazo niko nabaje Akes Dani Bible kandi Akes Dani pisa akabazo kuri wewe Bible arantu handitswe yuko Imana yicujize kurema ikirimwa muntu abibiri urazi kidakwiye mve tubandane Ije kwanza Bibiliya ni kwiye oya ntaco ibitarimo ntavyo mvuze je mvuze ibiri mu yanditswe urazi bijya byanditswe abantu bijya byanditswe abantu none sizo tugendera uzosoma injiri Imana igihe ca Sodom na Gomora yaricujije ne Imana yigeze ivuga ko Bibiliya ari igitabo c'Imana igitabo c'Imana ni wowe umumizira Imana ku oya igitabo c'Imana ni Korani ninjiri yavuye hejuru n'injiri So Akes Dani management yawe iheruka kugenda kuyaga na management ya Satb vyahereye he vyagenze gute sitaki tubanangiye ikiganiro ni kibazo rero kuko ikibazo NP tubazi byerekeye NP turi kuri hajya management yawe iragiye muri management ya Satb igiye kuyaga kuvyerekeranye na collab igikorwa canyu kizoba tuzokibona byagenze gute igikorwa muzokibona ndi kumwe na NP ivyo navyeme kwa Satb byagenze gute warankiwe cyane bro ikiganiro cyaheze ndibaza ndiko ndakubaza management yawe yagiye kuyagana management ya Satb mwararonse ico mwashaka ivyo rero nibaza yuko uzobibaza management izokwishura sivyo jewe umuntu n'umwanya umwe na NP ndiko namwumviriza ku muziki mwiza second bonitegura gusohora indirimbo zibiri mu canke bivanye n'umubano mubi mwa mufitaniye na Satb nico gituma ngira ngo gushikiza isaha bitarigira biba nta mubano mubi dufitaniye nimba awufise naho wewe ubwiwe nta kundi naho yo batandukaniye n'igihe igihere nico gifise umubano mubi n'abantu urazuzi imigitara bisigura Akes na Satb gushikiza isaha n'igihere n'umuntu igihere ubona wakigitara urakibura none namashetani nibiki urumva rero nimba afise umubano mubi ubari igihere mubaje nta mubano ufitani beho twogira umubano mubi duhuriye kuki bro nta mugore dusangiye
nta muduga dusangiye nta nzu dusangiye nta mafaranga canke ikonto canke ikintu ariko uheruka kuvuga uheruka gutangaza uvuga ati Satubi ndamwemereye umuriyoni none ko yariko araterereza bro yariko araterereza sinawumuhaye kwa kumkejeri donc yakagaye tambara akagaye je namuhaye umuriyoni kubera ko yariko araterereza amafaranga azomushikana muri Afrika meko asigaye imisi mike kandi atari ico busagiye so ndabashimire cyane Akes Dan na abaze Akes nimba atari banga murafise umudamu nimba ufise umudamu musabana banga cyo kibazo kiragoye sha burya rero ucumise icumu umuntu uzenye atwishure ucumise icumu munguru cyo kibazo kumengo kiragoye oya ni kigoye bisubiramo kwanza gato ati nimba atari banga murafise umudamu akakabi nimba mufise umudamu musabana banga hari nabijya bamwita umudamu bamwita umuki bamwita umudamu umufasha uya bamwita umufasha umudamu nujya mugore wawe usanga mubana wandisha nishura tumwita umuki witize tumwite gute urasindarongo uritiza musana sinzire ukuntu twacha tuvyita urumva ngira ngo nukwitiza nyene urumva hama bana nabo rero mfise wewe kizire kwihakana bana shira ku rutonde nubwo nagusumza imyaka mikeyi mfise abana mwakunga umwana wanje wamera afite imyaka ngana go ariko ntare yakwishura ni bangahe narabavuga igitigi kuno umwana hari umwana bariko baranyagiriza mugaje naho ndeme rero agiyemo ruwundi azovuba bacaba batanu yego ku bagore bangahe bacaba batanu mbega ku bagore bangahe bacaba bane ku bagore bangahe bacaba bane bacaba bane ku bagore bangahe bane nyine ku bagore bane nyine wishu kabazo kanyuma none abana bose numva ko ari beshi kandi menga muvuze yuko ari umutiza kwitiza ari ntiza ni abantu umwari tizigira ngo tubifate uko nyene kandi muvuze yuko ari abadamu bane yego none biva kugira ngo nturondere umuntu umwe nyene bon ico rero aho rero buzi igihugu watije ikibazo ciza cyangwa abantu benshi barakunda gukomanta ati turakunda iyo Akes ariko arakora ikiganiro tuba dushaka kumwumviriza kubera ko ibintu avuga ni ibintu bisobanutse kandi byigisha benshi barakora inyigisho urazi ndakubwire muri kino gihe tugezemo 80% y'abana bavuka 80% y'abana bavuka par accident ico tugitahura kwisanganya si kuvuga ngo umukobwa n'umuhungu cyangwa umugore n'umugabo kubera ko hariho n'abavuka kwisanganya ku mugore n'umugabo babana mu nzu no umugore n'umugabo babana mu nzu mugo gasanga bavyaye umwana batari batabitegura rero nuko nandi sindabitegura mugabo rero jindi kintu nyabaki nzokwa mu mugambi w'Imana umugambi w'Imana wavuze ati Akes uravyara uraje ojari ibintu bimwe ntemera bijya mvuga ati abantu bavuga ati ngo shanga wavunitse kugura Imana niyo ngo nta kundi vyihanganire ngo Imana yabishimye uko ico kintu nacyo remera je nemera ko Imana itegura ibintu bibiri ku muntu gusa gukena gutunga gukomereka kudakomereka kuryama ivyo ni ivyawe Imana ibintu itegura ku muntu n'ibintu bibiri naho nyene ico nemera yuko igitegura ku muntu 100% ni kimwe muga iki cya kabiri si ntigitegura 100% ikintu cya mbere Imana itegura ku muntu ni ivuka ryiye turasobanura ivuka ry'umuntu Imana irayitegura ati wewe hazogera igihe kanaka uvuke ikindi cya kabiri itegura mugabo ntigitegura 100% hariho abo igitegurira bo twese irakidutegurira mugabo hari abandi kibashikira aribo baciteye ni ugupfa baramuko mnanielewa kamera ino haiko sawa kamera iko nugupfa ego ukuvuka ku muntu nugupfa ku muntu mugari abantu bapfa none nkuko unye nkuru yaruvutse akarore ugatusanga ugo ruyoya nta ni minsi ibiri rumaze urapfuye iyo Mana ni nyamaki so Akes ndabashimire cyane ku kiyago mama oya Imana
uvuka deje urungura pfu nimi byose n'imigambi y'Imana turakanyarigwa nta mugambi w'Imana uzopfira so ndabashimiye cyane Akes na NP ku kiyago canyu mwampaye byari amateka gukorana namwe ikiganiro ndabakunda cyane ariko mu gusezera mwoduha vibe kwanza y'igitari kwanza mukaturirimbira nkuko musanzwe muri abaririmvyi je nitwa Ntare ngetwa Ntare iyi ni media ntabwo ari Wakalayi TV ni inyishu media bari Wakalayi TV ni inyishu media mugabo ni TV novuga yuko dusanzwe dukorana nubwo nyeneyo papa wo mengo nta fadika ntabyoroshe ntabyoroshe hama ugomba turirimba indirimbo yawe wavuze ngo turirimbe muririmbe yatanguye kandi nga hoje indirimbo twohurira ko turi babiri twese ati nanje nkamenya ujya vuza uririmbe avuze uririmbe vuza